And kids batubwira ngo tsunami atukani vibe antukindirimbira tumenanje mpaguruka uno munsi ngira ngo murabibona yuko akayasha ari akayasho nibaze yuko kubakunzi ba explosive bari ku mwanya nibiri ku mwanya nibaze yuko mwamaze kugura kaka Monster Bright kanyu muryoherwa na tsunami indirimbo iri ku mwanya ushaka kwibaza ngo muri kano kanya turi kumwe nabande muri kano kanya ngo bimeze gute narandiriye ntafitevye cyane muhinga bw'ivyuma baba twereke baba dushirire kuri kamera zacu za explosive kumwanya akaje mbanze nibarize tutaraja kure kiba ntaranabakira yes je babanze bansigurire tsunami vyari byo singumenda bisubiramwe je binkwegere legend natu legend mambo vipi legend tsunami karibu sana nabanza bimbwire nabanza bimbwire sino singumenda bisubiramwo ngoje sanga ndiko mvuga ibintu bitabaho tsunami mu Burundi nizera yuko 100% ko batarayibona ariko muri Japan niho hakunda kuba hari tsunami rero tsunami ni ya miyaga myinshi ibivanze n'amazi noneho bikavyara imitingito bikanabomora n'intozi n'amazi atuka murahawe ikaze mu kiganiro cacu ca explosive urakoze cyane turamukiriza abakunzi bako baradukurikirana musubira munabidondorana cane yuko ari nubwo bwa mbere tubakiriye mu kiganiro cacu ndabaramukije cyane abafana b'umuziki ndundi muri rusange bariko baradukurikirana bari mu mihingo itandukanye so je nkuko Nice Sky yamaze kubibabwira ndi Legend Kid officially umwana wa Estanish oya ahubwo je nabonye ntarakira Estanish we wasanzwe ari n'umusangwa muri explosive je nabonye mamaho mbona ku rubuga rwa Facebook ni ku rubuga rwa Facebook rwa Legend Kid sinzi ko ibonye Cuba ngo papa wabo umwiyemezi ati none twakira mama wabo na papa wabo ubu naho umupapa wabo avuze ko ari umwana bigenze gute impamvu we ari mama wabo ni kubera nyina asanzwe ari mama wabo ariko je impamvu je ndi umwana wiwe ni kubera ari we yamvyaye asa nk'uwamvyaye mu muziki bivuge neza ko iyo mvyaye magene yabuzufura ushuba papa wabo yego yes Estanish turakwakiriye mu kiganiro merci beaucoup anyway nenda bakumbuye cyane cyubaba bisasa abakora hano mbwe nenda bakumbuye gose nko sikaye bivuze je antukani muhira apane nyumbani kandi murazi ko tubanye neza kameme bamubicisha muko rero ndaryowe cyane kubona umwanya ndi mu nice makino kibanza yego maze franchement nenda hakumbuye kwe antuka rero nje ndabazaniye n'umuzukuru w'umuziki igikorwa cyacu ca tsunami nabwiye abantu ngo umuntu azakuza kudutsunamire hamwe dutsunamane ndamuha kapera y'ubuntu yes twagiye tugire ko oya yaragase yakushuka kumpenda nawe sinashushijwe je ndi ku mwanya nabo batutubwirako sindashushijwe Sky Estanish dusanzwe tuzi yuko ofisi imigenderanire myiza cyane na Braruti uramaze kuguta kuri iki kinyobwa gishasha ca Monster Bright mana isi nijuru nubaje ngaha wanje ku naho Monster tarambwira ikintu mugabo sindayisiga inyuma ubwo ntiwashitse no ngaha wamaze kwiye ahubwo numvaga ko gafaye oya wazi hote je vraiment oya nyuma y'akazi vraiment cyose nyuma y'akazi kandi hari abantu barabambona rega kuri stage hagira ngo nasajijwe n'ibindi bintu oruke hariho ibintu biba biri naturel tubwire no mu ma église twarabikora ataco twafashe bagenzi dushire ku mwanya Estanish karyoshe gakanye gashushe hari mu kirahuri cyane n'umukenye basi mbaye direct nta bintu vy'uburyaja byandi twamatubye genda umumbo aho kanje ndakankwega kanye
kavuye muri frigo Yes. ubwo ubyuko kabishe gashubishe nzogerageza ejo numva Yes. antuka dutumira abakunzi ba explosive kubanza kukaguta ka celebrate gakanye gashushe mukumviriza kugira ngo utore akagu kawe uzoka mukunda ariko kararyoshe tuje ndaba garantisa ko karyoshe kameze neza cyane ni Legend Kids muri kano kanya wagarukanye na mama wabo yego Estanish dufise abigeme benshi muri industry bakora neza cyane kandi bari ku muvuduko wanashaka bakora cyane gose kubera iki Estanish ya cyambere ari humble ikindi ari so talented yego ikindi naco nyene numugira neza ukubona uravye numugira neza raba umuniga nkanje yaba asanzwe ugacuraba n'izina rya Esther na blend yiwe ugaca ubona nta kintu ndamuhaye ntaki ahubwo nagomba ndakubwira ati shangira waramuhaye warayamuhaye kuko akunda amafaranga turamuzi jewe ndatinya Imana rero kugira ngo hari igihe umuntu bahuye n'uwundi ibintu vyikora connection rero jewe connection jewe ikintu novuga yambere uyu mwana mwiza ya no gomba tubwira yuko atani 10 yagusavye Estanish oya kiresa hano novuga nk'ibintu bijanye no kuri ataxaje muri nuze muri studio na gatoro kuye naho nyene urumva ni ibintu biri simple atuka Esther hajya kugira uhefishire ngo umuntu urawisunga iki bon d'abord hariho ivyo twita akazi abantu batandukanya no gufasha umuntu yego akazi iyo uje turi muri business tuba turi muri business hariho n'ikindi bita navuga gute nika y'umuntu urabizi yuko kuva kera guhitamwo byabaho yes kumvuga ati uyu ni watoranijwe rero ni kabasa rero atavuze byinshi gukorana kwacu habayemwo no na famille peut-être hari igihe umuntu avuga ati reka ncrée famille atari famille navutsemwo atari famille nagize iki mugabo reka ncrée umuryango kubankundiye yego kandi nawe warafashije ukavuga ati najewe kuko nivyo namamvuga avanye kwiyumvira kuri Legend muri buka ko ibintu ndiko ndakorana bikoze no kuri 100,000 yego rero jewe vraiment ntabeshe ndi novuga gute ndasisimuka iyo numvise talent harakantu gace kankurura avuga ati oh no bon tureke kuja kure murabizi ko indirimbo Tsunami ariwe yanditse yes indirimbo Tsunami niwe yanditse injo nakoze nanditse verse yanje yonyine ahubwo nabibonye muri biography ya Instagram yiwe harimwo ngo Burundian artist and singer and songwriter rero gisho nakoze yabaye Tsunami huriyemo aba songwriters babiri yes acha bayi kintu ta fear ban rero ntabwo novuga ngo ndabikorera ngo bishikira buri gihe yes ariko navuze dutandukanye akazi n'ubufasha ubwo umuntu avuga ati nshaka service shobora kwikwega ça dépend y'igikorwa kuko hari umuntu avuga ati jewe nta by'amatara ngaho mbwira amafaranga usaba yes byuko ndirimba nabi cyangwa n'igikora n'ibindaba ngira ivyunguka urumva ishaka kabiri murabizi ko hari ibintu tudashobora gukora bivanye na management yacu cyangwa n'abatari mu management bafite ibindi bintu bituyobora bituma tudakora ibintu n'importe quoi ndavuga nk'ama stage yego even ma collabo ndio hariho collabo donc si ukuvuga ko mutabarimba neza cyangwa atabavize ibyo bikwije amakondisiyo kugira ngo dukorane ariko ça dépend n'umuntu ukeneye kuduza fata ukuboko uwundi mwana reka akubwira ati ni ukuri kw'Imana simbona nanje ukuntu notobora ariko aranyumvisa Tsunami narinjiye muri studio ubona ko nkunda kugira utuntu two kwaranja je nandi mbisohoka ntayikoze ko je nkakora ko nkumviza tushe ati ça passe pas uhindure vyose canke bigende gucyanye akenshi numvise ari mitoma y'uburofa naga ati est-ce que turashobora guhindura lyrics mugabo narinjiye kuri Tsunami numvirije rimwe ndabwira FIJ ati to recording
bite verse yanje duheze indi bihere nta kintu nk'icyo gukosora even muri chorus numva atagira nk'ino norenzako tsunami nuko yabaye numva nipfuza kumenya imigenderanire yari ihari imbere yuko mutangura gukorana na Tsunami ingene yagutoye ingene yabashije kugusigurira yaho wumva ati uyu muntu ari talentueux ndashaka ko dukorana vya vrai mwe musanga mufitanye imigenderanire imeze gute? Merci beaucoup. Na migenderanire nimwe yari ihari mwatoranye muri studio? Bon en fait non harabayeho ari umumenyesha makuru bita Dijo Mamunsi yabicishije ku novuga ni manager wa Legend Kid aramubwira ati bon baranyandikira bari babiri ati nukuri twafise umuririmbyi tagira ati none vyunguka gute none Nari kuzi kakunda agafaranga oya utayakunda nantera bagutanguza ariko ndayakunda ça dépend amafaranga nkunda je ntashobora kuzimukunda yukoreye yego ntashobora kugura umuntu nka Yuda mugabo ndayakunda kandi nkunda yo nabiri icuye rero ndababwira ati none mbwira none ikawuri ngene panze ndababwira ati oya nukuri twebwe dushaka tukuzaniye uno muhungu mwumvirize turabizi ko bishatse urafise pouvoir yo gukora ikintu kandi kagenda neza ndibaga mu minsi ya mbere vraiment nabi neglige bagati nibere mu bikorwa byanje sinzi ibintu nako ndategura nyene bya concert ewana mbona aguma insist nukuri barandukira niyo audio ti umviriza vraiment umviriza agati rindira ndavyumviriza ntashe uraneglige avugati ayi ni vya ariko vraiment nukuri kwimana ntababesha nayumvirije rimwe gusa connections chazira ati nukuri wa muhungu mumbwire nakazina kiwe bon average nasanzwe nze ma links abiri y'indirimbo ziwe bari bampaye bo nyene ntaduvije mbaza imeze bien nta kibazo na kimwe cyane ngo dukoye na Tsunami ntari bina rimwe ndaritoye cyanavuga ati rero izi ni za matana zigenda zikanyegera hariya tukaguma turira ngo wenda singwa bari ibyo ngo bari hehe kandi bahari twobikora rero nuko twabaye na Legend Kid canumva no mufasha tu nta kindi kigo birenze n'iki ndamubwiye ati twe dukore byiza biri imbere ari hambo tu kandi ari kayumviriza abandi muri studio mudi yari gute nivyo ibintu wamigiye ko muri studio urabona abantu muri studio byo namwigiye ko Esther hora na vibe Esther hora na vibe umuntu w'ama vibe batwandikiye ati hello Buja TV ndi Nadine nga mu Gihosha hama jewe narakunze iyo ndirimbo pe baratwemeje kandi ratambika amashurwe yabo pe ngani mugende mwita merci beaucoup mugende mwitambe kabisa indirimbo iratambika hari batwandikira tubwira ati nibaze yuko umutumira za kuduha kapera bana bitwemereye by the way Esther indirimbo ndakunda kubaza kino kintu vraiment kiri mu bintu zama binkora ku mutima nta ndirimbo itangura ngo ihere hatabaye haka experience tuswati bya bintu twashaka amatara yabuze impuzu za kapataro yatabutse ikirato catabutse ikintu cyacu cyose ugasanga hari utuntu kana katutu insolite twagiye turaba muri realisation y'ico gikorwa muri Tsunami habaye duki yatare gusa nyene twe nta byinshi vraiment aba basore bari bavyiteguriye bari bavyipangiye ko je nabwiye ati après tout moi ndashobora kubafasha iryo zina ry'wanje rikaja muri iyo ndirimbo ariko mugende mu ipange nabo bari banyeretse yuko bankeneye ibyo byose ndiko ndavuga nuko umuntu nawe nyereka ubushobozi bwiwe yuko nawe vraiment arankeneye mu buzima bwiwe like kugira umuntu nabona ko kunyotewe mugasha mukora rero ariko ntiyabura insolite vraiment insolite zabayeho d'abord twagiye gukorera mu kibanza tudashobora kuronka icyo gufungura byoroshe bivanye na endroit atari uko amafaranga yarawuze yo gufungura nta kintu kibaje nko kubura icyo ufungura kandi ufite amafaranga bon je byose ndavyita igituma ntababara urabona ko umuntu ari mu kazi ateza kwishofa gushwana mushoferi ibyo ni ibyo kuragira n'ibiki amasaha je nani nishofye ko baje kuntora muhira batevye ndaga ati je ndaryamye rero ndabihevye ico gitanda bakigukuyemo gute oyaye rega arigiye wishofa mugana ukeneye gukora mu ukabereka none mwe muri mu bakusanga abantu mushaka bagira ka effort ko kwiga ubu nawe nyene urabibona ibintu byo kuvyurana rero
arafukuye ari n'uko ubuza karobe ni bashuraba none ndabikora gute mugabo ikintu nkundira Imana jewe yarampaye energy avec kuko nagiye gufungura doreje akati avec mon énergie niyo nzara naragerageje gukora uko nshoboye muri video donc kuva mu gatondo peut-être twagiye gufungura nko ku masaha ku mugoroba rero nta yindi nsozi ruvuga ko yabayeho uretse nyine mu rugendo rwo nusanga nako baregeranye ko murundi yavuze ngo ntawe utambana inzara mu ndangira yarabeshe biravana ngo ntawe utambana inzara mu nda nawe afite ivyuma mu nda ça dépend rero jewe nukuri jewe niyo insolite nibaga ko yambaye ko bani nabone neza ko cyari kibazo cyakote tuvugira hejuru n'ibindi ariko à vrai dire indirimbo nka 90% yagenze bien nkuko twari tuvyifuza nivyo nje nkunze kuko haba mu ruhande rw'ama audio kujya usanga mu producer gatevye guheza song ugasanga mu ruhande rwa video n'ukuri byose byagenze bien byari bisengeye rero nta yindi solite je no vuga vraiment atari uko vraiment tumbo tumbo ni shida kid yongera hari ivyo yibuka vyabaye nk'ama insolite hagata ivyo novuga vyabaye nk'ama insolite ariho ahantu twari tugiye gukorera icyo baratubwira ati aha rero ati hasabwa uburyo bungana uko babaka amafaranga adahaze ariko rero ndakunda ukungene Esther yitwaye kuva mu gitondo gushika turangije kuko uravye twarangije saa 8 z'ijoro come on wavuye mu gatondo gushika saa 8 z'ijoro utarafungura of course ugacutamba kuja none nagira gute turi mu gikorwa kandi nta samakosa yabo mukanya muhaguruke dutambe afata kituma nabikoze jewe ikintu cyose mu kazi ndagifata nka sacrifice ntabwo uzigera utera imbere ata sacrifice y'akazi ziba muzobira urundi yaratubeshe ngo ntawe umuntu wese atagira patience mu buzima atera imbere bimugoye En tout cas, merci beaucoup. Kid, wari ukitubwira iby'ikibanza n'amafaranga hari yo kukirira. Ego. Rero urabona nyine ni blessings zavuye kuri Esther. Yaciye agenda aradiringa. Aravuga ati ciwe ndi Esther. Wereka ndaguhezagiye. Ariko rero nubwo yamezagiye urumva ari ibibanza twakoreramwo twategerezwa kuba tworaba kungene tubigenza. Ico kibanza rero haba kungene haba kantu rero bica bisaba yuko iyo ufise plan wateguye plan A utegereza no plan B so twache dukoresha plan B ariko insolite yahabaye niyo yo ku from morning to evening without eating anything rero byari bigoye kandi twese basi twari close mu gukorerwa kimwe rero yari focus ntimwara navyibagira tukayikomisha twavuga ati special no kugikorwa cogenda neza kandi kigahera kuko jewe birangora kuba bavuga kuganira amasigara cicara undi muntu wamwemeye kuzomufasha from the beginning to the end ura making sure ko igikorwa cyagenze bien twakira umuntu ku murongo turangiza nashikaye na cyane ko amasari katujana shalo yabaze kunyerera Jordan agarutse umusongwriter nashaka ndabasabe Cuba Banana Ice Sky bansigira ka numero ka Estanish Estanish abitwemereye turabikora ati ego ati na Legend Kid yubawe ubandanye uduha indirimbo kandi na Estanish nawe nyene ati komeza uduha indirimbo di Aido mukanyosha murakoze cyane Esther atuka oya merci beaucoup gendurivuze oya nariko numviza comment ziratese yego Esther nkeneye mutubwire ku byerekeye production burya hari abantu tudakunda gucreditinga mugabo bafise ikintu gikomeye baba bakoze kugira indirimbo iboneke no musinigeze kuba nicaranye na Arsene Bucuti hanyuma Arsene Bucuti arambwira ati jewe uno mwaka no mu myaka 10 iri imbere nta ndirimbo nibaza ko izosohoka ikoze neza nk'indirimbo ya Estanish na MT number 1 ndiko ndavuga cyane cyane wanashaka kote ya production ati umuproducteur yakoze irya ndirimbo hari mu buhinga budasanzwe wewe turamaze kukubona cyane kwa FIG
mukorana ibikorwa nk'ibice 80% by'ibikorwa ukora ni cyo gituma wama wumva umenga ukwidiheja kwa FIG nje numva umengo kirisobanuye icyo kintu kirisiguye ko ni ikintu kibona abantu bose icyambere abatazi FIG ni mu producer akora muri Master Music mu Kigobe hama mu producer ari hambo cyambere jewe ndamwita umukwe wanje kuko ndibuka yuko navuga ati nakunda kumubwira ati jewe nafise umwana muri mu bigero bimwe umukobwa mba naramuguhaye wari kumumuha numva ari genre nicyo kintu numva umengo no korera nkamukorera n'ubugena ati genda mwubake bana ndabahezaga ega n'ubundi umuhungu ntasaza naco ashobora kandi umukobwa rero mubikira nukuri ni umwana mwiza ni umwana mwiza cyane ndabisubiyemo kuko jewe ndakunda d'abord umuntu dukorana nkabwira amayide asanzwe anzi nk'umu musicien bon shobora kuba ntavuze ibirenze mugabo ndafise ugutwi ndi umunyamuziki ikirenze ivyo arabizi yuko twarigeze gukorera production ahantu hamwe muri Hop Talent kera nawe wigeze kuba umuproducteur bon sinayibandanije narigeze guhakwa hama rero uko kuntu duhuza ubona shima FIG turashwana bigakomera muri studio turaharira nka rimwe gusa twarahaririye mufiki muri nyandiri mu amayide duva amayide dushwana uramaze kubona ati dukoresha nawe bwati sinzi kumaze kubona iyo bashoferi babiri bicaye imbere aho twari imodoka uyu yicaye kuyikote aguma deranje uyu ariko ara driving kandi atari ka driving nabi rero sometimes iyo twahaririye twese tuca tutaha asanze ide namubwiye zari zikenewe arazikora nanje asanze ide yambwiye byari bikenewe nce ndamureka ati urazi rero wewe bandanye urumva ariko twese turagerageza kurondera ikintu kiduhuriza hagati tukavuga ati bon equilibre uryoherwe nanje ryoherwe tukavyumvisha abandi bagenzi bari aho hafi ati rero icyambere nkundira FIG nubwo bwitonze bw'ukuntu duhuza kandi aranyumviza kandi aranyubaha ndamwubaha hama qualité ya musique yiwe ari niko abarundi benshi batarabidekuvura arikaza ku yindi ntambwe yo mu mpisho twe tutaratahura je ndamaze kumva cyane kote ya mixage voilà ariko yumva abahinga nka wowe cyubabura bitahura kuri muri musique cyane ndamaze kumva mixage yiwiwe ibaze ko wumva mixage na skataririmba ndaza arabizi mugira mu mbeshere oya nuririmba turabizi mugabo urazi kumviza umuzi Esther igihe muheruka gusohora igihe muheruka gusohora indirimbo yitwa Dizono yarimo abaririmbyi benshi narumvise amajuriro ya vrai yabaje abaririmbyi yakozwe neza avuga no uyu kubera kibero wa muhano n'ibintu bibishe kujye barotwibesha kumba ririmba neza nk'uko ugasa muri Dizono yarabakoreye mixage nziza ku buryo kandi ikintu ndamukundira udafise ide z'ama melody arazigo kuko je turabura kenshi ariko akora abandi baririmbyi kuko je yamavuga ngo ngora vraiment ngo genda ngo wihereza ya kuri miko ariko ndamambona n'abaririmbyi baje ashobora kuvuga ati je sinzi kwandika mugabo reka ndakwereke tugira utuntu nyine dusa neza basi ntavuga ngo wampaye amahera weri kodinga habisigaye ni mu mashini naza ko industry kini abantu nkabo badakorera amafaranga aba FIG ya mpano yanje ndabe ikono badakorera amafaranga bakora just for the passion ariko sky nice usanga ravuye opima kwa FIG wewe ni muje make n'umwana mwiza nige twaba turakora tsunami kwera ko harageze igihe kameme bon nk'umuntu amazigiye mu muziki ntegeza kugenda nkumviriza swati nk'icyo numva no kongeramo cyane no kosora par y'ibyo yanditse muri refrain twaramaze umwanya muremure vraiment niho nagiye kwemera yuko n'uyu petit nawe atari umwana muto ndabati ndimo tumvira je na FIG tugasubizamo kare gatatu ntiyagira ikosa mwumvamo mwishomo n'icyo muhamagara kusora iki turabimba tigenda bumvize ndamubwira ati mungu genda bumvize utekanye muhira ndabe dukora ibintu by'amakosa tuyita ngo turabarije ewana nanje ragenda ndumviza ngati vraiment je numva ibintu biri clean reka tubireke donc niwe muntu basi apart yuko nemera n'abandi bose urabona ko je nkurana je ndi umuntu w'abantu murabizi abantu bose je naka beef kandi umuntu akora neza ndamwamashugwe ya rero apart yuko n'abandi bose turabagenzi mugabo hari ukuntu mba numva basi
sinzi ngene bivuga basi hari sinzi kubanza kugushikira mu Ndavyumva, masityo uri connection. aleze no mu producer cyane ni nacyo kiba gikenewe nacyo gituma indirimbo ziba nziza kuko hamaze kuba iyo Na ca- flexibility na cane muca cane. mukora ibintu vyiza cane Baba tugana mu gusozera nibaza yuko iki kibazo nogenda ndakimubajije Regent Kid gukorana na Estanish nkuko wabivuze ni umuririmbyi no bon asanzwe akomeye muri no industry yacu kandi ni umuririmbyi mukuru yego hari benshi baronka amahirwe canke amashonsi yo kuba bokorana n'abaririmbyi bakomeye cyane mu gihugu hamugace usanga mu nyuma par après umuntu ari blanche je ndavyita kwiplanta ari blanche aciya kwama ukamengo yahejeje twarabibonye hari amaka menshi twogaruka ko tukayavuga ko byabo byagiye birashikira bagiye batandukanye wewe abarundi bitege kubazaniye ikihe kintu nizahe nguvu je gukoresha niya impinduka uzanye ku muziki wawe nyuma yo gukorana na Estanish ni ibintu byinshi kandi byinshi muri byo ntavyo novugira ngaha je kubona yankweza ukuboko akanshira imbere y'abantu ivyo byonyene birahagije ni nko gufata abavyeyi ba kera yakujana mu ishuri umaze guheza akavuga ati nurondera iparasera idiplome rero ndabukunge mibyaza mu musaruro ndamushimira kuba yampezagiye gukorana nawe n'umugisha ndabizi yuko ku manura zoza arampa nzoshikaho nifuza courage merci beaucoup yes reka mu nkundi turangize kino kiganiro cacu kiragiritse ngaha ariko kandi twagize ikiyago ciza Esther wakoze cyane cyane mwakoze cyane muri abantu b'abantu kandi nakunze ukuntu mwaduhaye kano kanya kuko ikibanza twicayemo si cya bose rero reka nshimire Buja TV nshimire n'abayobozi bayo bose nshimire n'abafasha akanya ko kuturaba ku mateleviziyo nongera ndababwira yuko vraiment muri abantu b'abantu namwe tubandanye dutsunamira hamwe kwari juste kubashikiriza umuhungu uko bisangwa hazi ko umuntu arakora ikiza kirenganira hama ibisigaye Imana ikazobikora nukuri mwarakoze cyane kwakira tsunami kandi uremeza abantu ko iyo muhungu atazoba deseva ko afise ingabirano andesevye ndashana muko bita wamaze anyway dushimire na Roxy twezamwibaki dushimire Roxy niwe yashoboye gutuma video isa kujyanye ari mu bantu bashizemo imitahe muri tsunami audio guheza gushika muri video kutwambika vyose Roxy ubahwe ari hose amwika mutembe vraiment aka Amstel Bright wakoze cyane Legend kuba waje muri kino kiganiro kandi karibu kandi n'undi munsi nije no shimira kandi nkabashimira cyane kuba namwe mwagize uruhara runini kuba mwofatikanya na mama wanje ngaha kugira ngo mungaragarize abantu yenda nabasaba nyene kugenda kuba babandanya kuraba igikorwa cacu ndetse banankurikirana ku mbuga zose ni Legend Kid official ariko ijya espace ntabwirimo ego ntayirimo kandi ikindi naco ninagushavuza uzomba barira tubanza ndagukubitisha ndakubabarira utanguye gutinya igiti tubanza ndagukubitisha ndamubabarira kubera ari umuvyeyi nice wakoze cyane kukanya twamaranye yani wakoze Baba n'abatumire batwitavye ku mwanya uno munsi bakoze n'abakunzi ba Explosive muri rusangi bakoze bagize neza kudukurikirana kuva 18h gushika 20h turende duheze ikiganiro cacu reka ndabashimire cyane mwari kumwe nanje na Sky dusubire ku munsi wecu amasani yandi nyene de 18h à 20h ku makuru ari ku mwanya ku makuru yo hanze y'igihugu cacu Burundi kiganiro ni Explosive mwandanye muryoherwa na Amstel Bright yes mwandanye mukirana ibiganiro bica kuri Buja TV dusubire ku munsi wecu mu kindi kiganiro ca Explosive ariko kandi mugira mu mubahwe ivyo na nivyo nona mugira umugwiza abantu n'ibintu